Ibintu vyasubiye gukomera cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ni kuvaho hari impande zibiri zisharirikanye, bamwe bavuga yuko ari abo kwa Samuragwa, ni ukuvuga abahora bayoboka umuhisi Pierre Nkurunziza ndetse n'abishingikirije Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amwe mu makuru turonka avuga yuko umugambwe CNDD-FDD wahejeje gucikamwo kabiri, bitewe nuko hari bamwe nyine bivugwa yuko bayoboka Reveriyano Ndikuriyo, uwo ngabo biyita abo kwa Samuragwa. Hari n'abandi bavuga yuko bayoboka Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu ibintu vyakomeye, muri ano makuru turaza kubabwira ibijanye na kudeta ibandanije gututumba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari amakuru y'ibanga avugwa yuko hoba hari abakoroneri babiri bapfunzwe, abakapitene 4 hamwe n'abariyetona 7 bakaba bafashwe bariko barategura umugambi mubisha wo guhirika ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ano makuru turaza kubabwira ukugene vyifashe, ico bikoze ubwoba ni bwinshi cane, haba mu CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare c'u Burundi bisanzwe. Abajenero bariko baracana ko, ariko nta numwe ariko arabaza undi, kuko buri wese ariko arikeka uyundi. Tukaba twababwira yuko hari ibintu vyinshi biriko biravugwa cane, ivyo vyose biriko biravugwa mu gihe hagize imisi haba amanama akomeye cane ahurikiyemwo abajenerali ndetse na bamwe mu nararibonye za CNDD-FDD. Ivyo bikaba biruko mu gihe nyine bose bariko bahuriza ku mugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, abona yuko atana kimwe yigeze amarira abarundi usibye guta igihugu mu kaga. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biteye ubwoba biriko biravugwa. Reveriyano Ndikuriyo arashobora gufatwa agapfungwa canke akicwa ngo natitanga Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri ano makuru turaza kubabwira ku bintu bikomeye cane biriko biravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, inyuma y'iminsi 2 y'amanama akurikirana mu biro vya gisirikare. Abaofisiye baramenyesheje Perezida Neva ko igisirikare kidashoboye gutangura ibitero vyo gusubira gufata Uvira, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye nyine yoba yarafise umugambi wo kugira ngo abasirikare biwe batsinzwe ku rugamba bongere bisuganye baye bajya gufata Uvira, bayikure mu maboko ya M23 iherutse kuyifata. Ariko nanone abaofisiye ndetse n'abandi basirikare bakuru bakaba bararahiye bakarengwa yuko batasubira muri Kongo mu ntambara batariko baratahura, kari nacyo kiriko kirabatsindisha urugamba. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ageraniwe ku buryo buteye ubwoba, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuga yuko atatsinzwe, ahubwo ari uko intambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zisaba amayeri menshi. Kuri ubu ngubu ko yari yakuye abasirikare bewe muri Kongo kugira ngo yongera begeranye abe yasubira gutera, ariko nanone abasirikare bararahira bararengwa yuko batasubirayo. Kuri ubwo ngubwo bikaba byarahise bivyura icuka kibi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abajenero bakuru. Hakaba harimo impande zibiri zisharirikanye, hari abagendera amakanda y'umuhisi Pierre Nkurunziza, abo ngabo kuri ubu ngubu bayoboka Reveriyano Ndikuriyo, abandi bakaba bari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri ano makuru rero vyose turaza kubaha idonido ku bijanye n'iki cuka kibi c'intambara kibandanije gututumba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo kandi bikaba biruko mu gihe Burundi busharirikanye n'ubundi n'igihugu cibanje c'u Rwanda, aho umwanya n'umwanya umwe arashobora kwitanga uwundi. Avyo tukaba tubibabwira bivanye nuko ngo Burundi mu makuru y'ibanga turonka nuko bwahejeje kwipanga. Kuri ubu ngubu bakaba bwarapanze ingabo nyinshi canke abasirikare benshi ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Hakaba hariyo imbonerakure ndetse n'abasirikare n'ibitwaro bikomeye cane. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko n'igihugu cibanye c'u Rwanda kitacijetse. Kuri ubu ngubu nabo nyine hari ivyo bariko barategura, harimwo no kwitegura iyo ntambara ndetse n'ibitero bashobora kugarubwaho n'igihugu c'u Burundi, aho bivugwa yuko no kuri iyo mipaka ku ruhande rw'u Rwanda naho nyine basize abasirikare benshi bacungereye umupaka. Usivye yuko igihugu cibanye c'u Rwanda cyo kibandanya kuvuga yuko ata kibazo bafitanye n'u Burundi
Burundi ku buryo bashobora kwifata bakajya gutera Uburundi, ariko Ndayishimiye we yavuze yuko igihe Uvira yafatwa ataki u Rwanda ruzitegura usibye kwitegura ko Uburundi buzaca butera buciye mu Kirundo, nk'uko ari ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero mugenzi we w'igihugu banyi c'u Rwanda yabiciyemwo amarenga, arasubiza mugenzi we w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo Perezida w'u Rwanda yagize na vyinshi avuga kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, baba baravuganye ku telefoni, ariko Ndayishimiye akabandanya kwigira uwutabizi. Muri ano makuru vyose rero turagenda turabigaruka ko, niba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe banzu vyonde ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Mbonesha kuri mwe rudende nyine bageza ko amakuru abayize waba ariko aravugwa cane irya nino muri politike, mu mutekano, mu biraba n'agateka kazina muntu, mu ntwari ibereye ndetse n'ibindi vyose mwanyegejwe bimwe na bimwe abategetsi b'u Burundi batabashaka yuko bija ahabona, bivanye nuko abari amakuru abari ikinyegero canke bari amakuru akomeye cane atakagombye kugera mu banyagihugu. Byose rero turabikusanya amaze tukabigushikiriza mu buryo bw'idonido ducishije kuri no mbonesha kure mukunda Shiramatsiko TV. Reka tudatevye dutangurire kuri ibi byavuzwe n'umukuru w'igihugu cibanyi c'u Rwanda Paul Kagame w'u Rwanda. Ati naramubajije Perezida w'u Burundi nti none Uburundi bwagumye muri Kongo kubera ubucuti mufitaniye na Kinshasa no gukunda gushigikira ico Kongo ikora cose? Aranyishura ati Kongo niyo yabisavye kuko turi inshuti. Ndamubaza kandi nti ariko uko iminsi uko yijana abasirikare banyu baguma bimukira mu buraruko, kandi imbere yaho yari yambwiye ko ingorane z'umutekano Burundi bufise ziva muri Kongo ziboneka mu bumanuko muri Uvira no muri Minembwe, kandi ko ariyo ntandaro yatumye binjira muri Kongo. Nuko ndamubaza nti nimba Minembwe na Uvira biri mu bumanuko, none muriko murakora iki mu buraruko Igoma no mu Rucuru? Aransubiza ati ninde yababwiye ko dufise abasirikare ngaho? Ivyabereye muri Uvira vyerekanye ibihumbi vy'abasirikare b'Abarundi bakorera muri Uvira, Minembwe, Karemi, Kindu n'ahandi bari mu kiye muri Warikare no muri Kisangani barenga ibihumbi 20. Uca wibaza uti ni gute ingabo z'u Burundi zingana gutyo zinjiye muri Kongo? Biragaragara ko hari ikintu gikomeye cane u Burundi bwaburiko burategura ku Rwanda. Ico ngico ni ikiganiro Nyakubahwa Paul Kagame w'igihugu cibanyi c'u Rwanda yakomoje ko avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye adashaka amahoro yo mu karere, ahubwo ariko aritegurira intambara ku Rwanda. Ariko Paul Kagame asa naho abivuga ko mu marenga no mu mvugo ifobetse kandi yuje ubwenge bwinshi. Yavuze yuko u Rwanda rwiteguye kandi uzegerageza wese guhungabanya umutekano w'u Rwanda ibizamushikira atazamenya aho biturutse. Ivyo ngivyo rero bikavugwa yuko ivyo yabwiye Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe yabirenga ko ashobora kwibonera ko ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko yahejeje kwipanga bikomeye cane kugira ngo atere igihugu cibanyi c'u Rwanda. Aho kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye amakuru ahari ari uko mu ngabo zahungiye zivuye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo igihe Uvira yafatwa, hajemwo abarwanyi ba FDLR ibihumbi n'ibihumbi. Abo barwanyi nyine bakaba barahunze mu Rudavagi bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi, bari kumwe n'insoresore za Wazalendo ndetse n'ay'igisirikare ca FARDC. Ariko nanone ngo umukenyuro urimwo nuko nyine icari kigambiriye wari uko abarwanyi ba FDLR babona uko binjira mu Burundi maze bagahabwa imyitozo ndetse n'amabwiriza, bakasanga imbonerakure ndetse n'abasirikare ba FDLR bari basanzwe baba mu Burundi
bakaja ku mupaka maze bagatera igihugu cibanyi cy'u Rwanda, ibigaragara yuko u Rwanda nyine narwo rwajeje kwitegura iyo ntambara, ariko nanone bakavuga yuko uwayishoje ari we uzayiburiramo byinshi. Ivyo biruko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yikeka yuko abarwanyi ba Red Tabara ndetse n'iyindi mirwi irwanya leta y'u Burundi kuri ubu ngubu bahejeje kwipanga. Hari amakuru avugwa yuko General Godefroid Niyombare yoba amaze igihe kinini cyane muri Congo, nubwo bivugwa yuko yahungiye mu Rwanda, ariko kuva intambara za M23 zasubira kwaduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bivugwa yuko General Godefroid Niyombare yari ariko aragenda mu mashamba ya Congo, akaba ariko ari kumwe n'abajenerali bariko barategura urugamba rukomeye cyane rwa M23 ihanganyemwo n'ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare M23 ihanganyemwo na leta ya Congo ifatanya n'igisirikare cy'u Burundi Wazalendo ndetse n'izo nkozi z'ikibi za FDLR. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yikeka yuko ubwo Uvira yafashwe umwanya n'umwanya, abo basirikare baradetabara cyane n'indi mirwi irwanya leta y'u Burundi bashobora kwinjirira muri Uvira maze bagahungabanya umutekano w'u Burundi. Kubw'ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yahise ashira ko itegeko ryo gupfunga imipaka yose ihuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo nta kindi vyakorewe nuko bikekaga yuko umwanzi ashobora kwinjira maze akaba yakura ko ubutegetsi byihuse. Nubwo biruko hari andi makuru dukura mu yandi masoko yacu yandi avuga yuko bamwe mu barwanyi mu binjiraga nyine hoba harinjiyemwo n'abaroberi barwanya leta ya Gitega, akaba ariyo mpamvu hari indege yari iturutse Brussels yagira ngo igwe Melchior Ndadaye, ikabigerageza inshuro zirenga 5 ariko nanone bikanga. Bivugwa yuko ikibuga c'indege Melchior Ndadaye cyari kiriko ibintu bidasiguritse, bikaba rero byarabaye ngombwa yuko ija kugwa muri Entebbe ni mu gihugu ca Uganda. Ibintu birakomeye cyane mu Burundi kubera icuka ca coup d'etat vyakomeye cyane. Bamwe bapfunzwe, umugambwe CNDD FDD wigabuyemwo ivyicire, no kuvuga ko wigabuyemwo ibisata bibiri, kimwe kiyoboka Reveriyano Ndikuriyo yaramutswa CNDD FDD, ikindi kikaba kiri mu kwaha kwa Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ivyo mirwi ikaba yarapfundikiwe, ivyo mirwi ikaba yarahize ibintu bikomeye cyane, harimo nuko abayoboka Reveriyano Ndikuriyo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko n'ubundi bamwe bakaba batanguye gupfungwa. Reveriyano Ndikuriyo nawe arashobora gupfungwa. Tubibutse yuko Reveriyano Ndikuriyo muri no minsi yariyonkoye mu nama ngenguzamateka, aho kuri ubu ngubu ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD gusa, aho Reveriyano Ndikuriyo nyine yahejeje kwigaragaza ko ari ibintu bikomeye cyane, ariko arapanga mu gihe mu manama agize iminsi araba abitwa yuko bagendera mu kwa Reveriyano Ndikuriyo, abitwa basamuragwa bahoze begukira Moise Pierre Nkurunziza, bivugwa yuko bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu bamwe nyine batanguye gufatwa, ndetse amakuru y'ibanga hari nuko hari bamwe baba bahejeje gupfungwa nk'uko biriko biravugwa na Reveriyano Ndikuriyo akashobora kwicwa canke agapfungwa. Twabwira yuko mu makuru dukura amasoko yacu y'ibanga aravuga ibijanye n'abakoroneri 2 ndetse n'abakapitene 4 hamwe n'abaretona 7 bafashwe mu rukerera barapfungwa. Bapfunzwe bakekwaho gupanga coup d'etat kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri iyi minsi hari ubwoba ko isaha n'isaha ashobora gucurirwa imigambi n'abasirikare bakuru i Burundi bo kumukura ku butegetsi. Mu biro vya gisirikare bose bari kurebana ukuntu ntawizeye uyundi, igisirikare gisa k'icacitsemwo ibice kubera uburyo abarundi batsinzwe na AFC M23 kwirwaneho nkaho batigeze bafata imyitozo ya gisirikare. Ivyababaje bamwe na bamwe bavugwa yuko
ikishe igihugu atakindi ari Perezida Evariste Ndayishimiye. Twaba twabwira ko mu yandi makuru y'ibanga adushikira inyuma y'iminsi ibiri y'amanama akurikirana mu biro bikuru by'igisirikare, abaofisiye baramenyesheje Perezida Neva ko igisirikare kidashoboye gutangura ibitero byo gusubira gufata Uvira, impamvu amakenga n'akababaro k'abasoda kubera ko intambara barimwo idasobanutse hamwe no kudahabwa umushahara w'abasoda bari ku rugamba. Ibyo byose bikaba bitatuma basubira muri Kongo. Ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine akaba yashaka gusubiza abasirikare kugira ngo bajye kurwana muri Uvira, kugira ngo yerekane ko ategeze atsindwa intambara, ahubwo ko ari ibyo yari ariko arategura. Ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye ngo akaba yabikora kugira yereke bamwe mu basendede FDD ndetse n'abajenero ko umugambi yafashe wo kujana ingabo ze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atari yihenze canke ko atari yawize ko neza, dore ko ivyo bamwe mu basirikare bakomeye ndetse n'abajenerali na bamwe mu basendede FDD byo bariko baramwagiriza ni ukugene yamariye abana b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, none akaba yanahejeje gusambura igisirikare, aho bavuga yuko umwanzi aho yaturuka hose akatera u Burundi ashobora gufata igihugu bimworoheye, bivanye nuko imbaraga zose Perezida Evariste Ndayishimiye yazimariye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru menshi ariko aravugwa cane ateye ubwoba. Mu kandi kanya turaza kubabwira bishasha bizaba bigezwe ko ntimuze kuja kure. Cyonda kuri sabone canke se subscribe kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzushikirwa navyo mu bambere. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi, bivyiza nivyo ndabipfurije.